mu mashyirahamwe atandukanye cyangwa mu mvukira uyu mwaka uzohera ikibazo c'intebe abanyeshuri bicarako cyatorewe umuti kugira ngo ntidusubire kubona bicara ku mabuye kudusonga bugari canke bicara bagundanye. Ariko rero ngo mbere yo gukubura ahandi uraheza ugahera gukubura iwawe. Tumaze gutembera muri ino komine tuvukamwo tugasanga ikibazo n'umurengera, twashimye kubaza intebe zibura, baratubwira igitigiri. Duca dufata umugambi w'uko natwe dufatanije n'abasanzwe badufata mu mugongo mu bikorwa bitandukanye, tugafatanya n'imvukira tuzokora kugira ngo izo ntebe zibura zose. Ndabahaye rero ikaze kuri Tuyagire Vanessa, nizere ko mwese aho muri mutekanye. Hama rero nk'uko mubizi jewe namashimira abantu bakoze neza nkagaya abantu bakoze nabi ntarabiriye iruhande. Nico gituma iyo mvuze umuntu benshi bababara nk'iyo mvuze umuntu bakunda. Nk'ubu umugenerale Bunyoni abenshi bari bazi ngo ndamwanka, ariko nta kumwanka, mvuga ivyo mba mbona bitagenda. Mugabo uno munsi yanyemeje aho yagiye agatwara intebe muri province ya Rutana avukamwo, ariko urumva akamenya yuko ikibazo cyuko mu Burundi buzima abanyeshuri bicara hasi twadutafari, akumva ko kuvyukuri ivyo ari byo, bakavuga ati iki kibazo tucicarire. Rero ndamushimiye cyane kubona yarakoranije ayo mashirahamwe ngo nibaduterere, kuko nubundi sino kuduterera ni bimwe nyene vy'urupfasoni nyene, kuko amashirahamwe aza mu bihugu vyacu kurondera inyungu y'umurengera. Muri ivyo rero vyinshi batwiba badusigire ko dukeyi mu buryo bugaragara. Ibi ni ibintu vyiza barundi kazi. Ndashimye yuko yiyemeje yuko muri uyu mwaka wose igikorwa agiye gukora ari ukuzogendera amashure yose yo mu gihugu atagira intebe. Hanyuma hariho n'amashuri akeneye gusanurwa, ndazi neza agiye arajayo hose azobibona. Amashure menshi akeneye gusanurwa, ari gashure yagendeye ko murabona ko ari ishure rigaragara ko rimeze neza rikize. Hariho n'amashure abana batambarana kurya, kuba rirya ari ishure rya ruguru abana bambara kurya murabona ko bambara neza mu buzima bw'u Burundi, kandi murabona ko n'abana basa neza, abana barasa neza, biraboneka ko barya. Ariko hariho n'ayandi mashure arimwo ibibazo bisumba birya. Mugabo dushima yuko icyambere na mbere ntiyirengagije burundu ngo avuge ngo ivyo sivyo, yarabonye koko hariho abana bicara hasi. Icya kabiri yaricaye yiyumvira uburyo imfashanyo zishoboka zobashikako. Icya gatatu murumva yuko agiye kubishira mu ngiro. Hama kandi ntimwibagire na za miliyoni baheruka guha Burundi ko bavuze yuko zitegereza kuja mu kuronderera ubuzi ugwaruka no mu vy'ubumenyi mu mashure. Rero nibaze yuko aya mashirahamwe mu gihe bariko barayasaba kugira ngo aterere nayo intererano iboneka, harimwe no gukoresha intebe ziza mu mashure. Mwabonye yuko iryo shirahamwe niri mikashi ndibaza, ariko hariho n'ayandi masosiyete azotanga. Hama nibaza yuko leta nayo muri ayo mamiliyoni nyene izogerageza n'imiburiburi mu mwaka irungika n'abanyeshuri 10 ku makaminuza y'ibihugu biteye imbere kwiga ubumenyi busumba ubwo Burundi bufise, kugira ngo bagarukane ubumenyi bwiza. Ibi ni vyiza ni bimwe twanye tuvuga. Nta muntu numwe azobwira ngo Generale Bunyoni ngo genda wubakira abarundi etage. Turabizi neza ko ubwo bushobozi budashoboka. Nta muntu numwe azobwira Generale ngo genda abarundi bose ngo bakwegera amazi ngo bayasange mu nzu ngo nkuko ibindi bihugu by'abazungu vyakize. Ico turazi ko kidashoboka. Ntituzobabwira ati inzu zabo bose bagira amawese yo mu nzu. Ico ntigishoboka. Mugabo vya bindi bishoboka, vya bindi tuzi ko bishoboka bigakorwa. Iki kintu ndakimushimiye cyane. Ahari Imana imuhezagire. Reka rero twumvirize audio yiwe ndende. Ntabwo ari audio na ka video. Reka rero tukitegereze kandi twumvirize amajambo avugamwo. Ni ibintu vyiza cyane. Kumvise yuko ibibazo mu gisata c'indero bitari bike, ariko twarafashwe ku mutima n'akamo twumvise kavuye ku bavyeyi, ku barezi no mu bushikiranganji bw'indero ku bijanye n'ingorane zihari, ukuntu abana bacu bicara mu mashure kubera intebe ari nke. Abana bariyongereye, mugabo intebe bicara kugira ngo bige ntizashobotse ziyongera ngo zikurikire uwo murindi. Bumvise rero ari ikibazo gihambaye, binadukora ku mutima
ko rwaruka tukingana namwe, iyo ntebe twayisangira turi babiri twiga mu mashuri mato mato, mu mashuri yisumbuye. Jewe aho nize aba ari kuri Atene y'Ubujumbura, ubu isigaye yitwa ari kaminuza nderabigisha IPEA, canke kuri lycée ya Rutovu. Nta uwundi munyeshuri mugenzi wanje twigeze dusangira intebe. Naba mfise intebe n'akameza niko byari biri, kakugara mbere ushiramo utuntu twawukugara, canke intebe nk'iyo y'inyegamo mugabo ntoyi umuntu yicaramwo ari umwe. Turavye ko biri rero ntitwoshobora kwihanganira kubona twebwe natwe igihugu twitayeho kikaturera neza kugira ngo tugire ubumenyi, hanyuma abana n'abuzukuru bacu nabo ngo basigare hagera igihe bicara nabi bakiga nabi. Biri muri iyo ntumbero rero, ubwa mbere n'ubuserukira leta twafashe umugambi w'uko mu gihugu cyose biciye mu buryo buvuye muri leta no mu buryo bw'imfashanyo no mu ntererano zivuye mu mashyirahamwe atandukanye cyangwa mu mvukira, uyu mwaka uzohera ikibazo c'intebe abanyeshuri bicarako catorewe umuti, kugira ngo ntidusubire kubona bicara ku mabuye, ku dusonga bugari canke bicara bagundanye. Ariko rero ngo mbere yo gukubura ahandi uraheza ugahera gukubura iwawe. Tumaze gutembera muri no komine tuvukamwo tugasanga ikibazo n'umurengera, twashimye kubaza intebe zibura, baratubwira igitigiri. Duca dufata umugambi w'uko natwe dufatanije n'abasanzwe badufata mu mugongo mu bikorwa bitandukanye, tugafatanya n'imvukira, tuzokora kugira ngo izo ntebe zibura zose zibonekane uyu mwaka utarahera. Iyi rero ni nk'intango kubaye nko gutanguza umurimo kugira ngo muri aya mashuri abiri ya Ecofo Kizingwe, Bihara na Busoro bishobore kuba twobaha intebe bari bakeneye. Kuba rezi n'abanyeshure bo ngaha kuri Ecofo twashimye guhera ngaha kuko iki kibanza kirahambaye. Mu gihe igihugu caca mu magume mu mwaka w'1995, abari bahuye n'ingorane zo gukomeretswa n'intambara, jewe nari mu basekuriste baza kubavurira muri iki kibanza mubona duhagazemo. Biradutera iteka rero bikatunezera kubona nyakibanza nyene uno munsi kiriko kiraramura urwaruka rw'i Burundi. Naco gituma tuzokora ibishoboka byose haba hano canke n'ahandi kugira ngo ibintu bigende neza.